urabona amaso yawe nizimu kunasa yarabyimbiye twereke turabona ukugana ingana amaguru ukuntu irenge binde no nivyo mu kuboko cyaya nk'ini inda wikoze ko ngaho urababara ndababara hose umukondo ndababara umukondo wari mutonyi mugabo urabona amaze gupakura Imana izobikoraho ni siko tuvyizeye ko Imana izobikora Onesime no musaragwaye arakeneye amafaranga adashika n'umuriyoni ni amafaranga ibihumbi amajana 7 ni 700,000 mu gifaransa hamwe je nawe tugiye hamwe tukabikora mu ndwi imwe gusa Onesime akaba aronse amafaranga hanyuma umuryango we ugasubirana hamwe agasubira kandi agatera imbere Onesime ni umusore cyane n'umushinga naye n'umupapa w'abana bangahe abana batanu hasa ni wandi yarapanyimo arikiri wabo kwera abona tashambi bayeko nari yagatongo ndakajya karahera bero kwivuza wivuza iki nifuza igitigu amahoro nshuti mukunzi wa Step Media ukunze gukurikirana uri mu Burundi cyangwa mu mahanga ndakora mukije ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko yokwamana namwe nifuza yuko ibihe byose ukwamororanirwa ukwama ufise umunezero ukwama ufise courage wo kurondera cyane cyane uteze imbere igihugu cyacu kandi urazi ko turi mu mbere guteza imbere igihugu cyacu ukagishara ku yindi ntambwe nkuko ibindi bihugu vyateye imbere nurizi none amanda kugira ati kuri mugukura Beni behind the camera ni Sike Professional ni muri wa mugambi mwiza nyene ufasha abandi warafashijwe ni byinshi ibiganiro tugera tubazanira ariko hari n'ibindi biganiro mwamwifuza yuko kumenya ati mbega ni bose bamerewe neza ni bose amagara ameze neza kandi mureze neza yuko n'umunsi nibaje n'umunsi Beni imeze neza hari undi muntu w'ubuzima butameze neza akaba yifuza yuko wewe ukora kurikirana kino kiganiro uri mu Burundi cyangwa mu mahanga uwo mufasha uwo mugaruka koreka kumbure ndamu mwanya baramutse hanyuma ibyagwaye nivyo yifuza ko abarundi muri rusange bamufasha araza kwibabwira amahoro gutama ni sawa mbabita bande ni kumanakiza Onesime manirakiza Onesime Onesime n'umusore cyane n'umushinga naye n'umupapa w'abana bangahe abana batanu akibana n'umufasha w'umufasoni wiwe hasoni wandi yarapanyimo arikiri wabo kwera abona tashambi bayeko kubera nta buzima ngisigaranye yagatongo nakariye ndakamara ubu rero nifuza abantu bamufasha kugira ndabe yuko nabandi abayeho Imana ni yakora igikorwa cyayo ntaho hariza Imana Imana kandi gita Imana cyuvuze ati umufasoni wari mukiri kumwe ati rero yabonye ko ubuzima butanguye kuguhinduka acavuga ati reka ngende muhira ndabona umenga mushinga nayi wanje nca kina gifise kurindi ruhande umuntu acifuza ati mbega yagiye atwaye abana canke abana yarabagusigiye abana yarabantaye yarabampaye nanje nacinze basigiye ruguru mvuga ati reka ndomwe barabaruka nyene ruguru none bari kwande ruguru babaye ku mukozi w'Imana nkuko nyene naje nasa indaro babaye ku mukozi w'Imana nabana bangaha batanu wa bose bariga umwe niwe yacavuga ati yakamara ishure abandi batanu bane bari bahagaritse kubera umukozi w'Imana acavuga ati tekane uwinda mwigishe abandi nabo birenga ko nyene ego ndumva yuko ubuzima bwahindutse kandi byose bingera bari cigwa Imana biragaragaza gucisha umuntu kugira ngo atahure uburyo ubuzima ko niba bimeze ariko kurundi ruhande si misi yose twadukwiye kubyitwaramwo nabi mu gihe tubona yuko ubuzima bwahindutse hari gihe twifuza ko twojamo kugira ngo ibintu bigende neza ariko kurundi ruhande byarabaye nta kundi ariko kurundi umuntu acifuza mbega kugira ngo izo ngorane zibe Onesime vyamugendeye gute wambye kwitwa Onesime wavuze witwa Manirakiza Onesime kugira ngo Onesime atandukana n'umufasha wiwe umuryango we yari yubatse uratandukana urumva yuko umugore we yasubiye iwabo abana babaye ku bw'ubufasha bw'umukama nuvuga babaye ku bw'Imana n'umukozi n'uvuga butumwa n'umukozi w'Imana abafasha nkuko nawe ukurafashwa nundi jewe ntawe karamfasha yampaye indaro kugira ngo mbe ndahabaye kubera ntari mwirabara ego ariko urumva yuko hari cyabaye mbega Onesime kugira ngo vyose bibe habaye iki byagenze gute yewe dupanga ko sinari mfise nari yagatongo ndakajya karahera bero kwivuza wivuza iki nifuza igitigu igitigu yego wakigwaye ryari
hahetse umwaka. Umwaka. Yego. Gitigu harayize umwaka ukigwaye. Yego. Waragurishije itongo ibintu byose wari usanzwe ufise Yego. bize kugwa amafaranga N'urutungo kugira ngo narize wivuze hose, kugira wivuze byose urabidandaje kugira ngo bigende neza ariko ntivyigeze bikunda. Oya. Kwa muganga bakubwira ko bimeze gute? Kwa muganga barambwiye ati wewe genda wivuze, hari hantu nage kwivuza, bambwiye ati ivuriro rya Fokangere bandangira ivuriro rya Fokangere rya nyuma ryo mu Mashinwa, ngo ndarirya ryose ndarimasha, mbwira ati wewe genda wivuze, tanga amafaranga n'umuliyoni, amafaranga ndagurisha gatongo ndayatanga arahera. Ahetse ubu rero ndaciye nifuza icifuzo ati kereka ndumwira ati umukozi w'Imana nzotogwa n'abantu nizeye Imana nkuko naje nguma nizeye Imana kuko Imana niyo nkuru. Ego umaze ikintu cy'umwaka wose ugwaye igitigu. Yego. Kandi barakubwira neza ko mu Burundi bakivura. Yego barambwira ko bakivura ati igihoro nk'ugufasha akaguha udufaranga wokira. Bakubwiye ko udufaranga dukenewe n'udufaranga tungana gute? Wambwiye ati wewe umuti wubura uri umuti w'ibihumbi 700 ati washobora gutora mitende. Ibihumbi 700. Bagusavye ibihumbi 700. Yego. Ntakwira n'umuriyoni. Oya. Ibihumbi 700 niyo bagusavye kugira ngo bakuvure usubire umererwe neza. None Onezima amafaranga ari nzaboneka. Ico kugwa n'igiki wocu uja kwivuza hama ni wakirima nikagufasha ico cyo gikorwa n'igiki? No ico cyo gikorwa jewe no shimye Imana hanyuma igisigaye sinzi ko uwofasha yuko nasubira nkaronka n'ahantu noba nkujya abandi baronka baba ko n'ubu antunzi imisa avuga ati je ntaje ufise ndagufasha kimwe n'abana biwanje. Yego. Ego ndagira wari gucurondera akazi kugira ngo muce mubana n'abana bawe n'umugore wawe muce musubirana bigisubire kugenda neza nkaronka utumbesha hano no senza umuryango wanye nkaronka ico mfasha imaze ko nkifasha nkatunga umuryango nkuko byari bito. Yego n'umugore yanyikuye kubera abona ataburyo ngifise ubuza amagaro azubuze byose. Yego nubundi kandi rero wari umutwe w'umuryango wowe bitagenda neza urumva yuko bica byononekana n'umukenyezi wawe yarasanzwe akora iki? Yari umurimyi. Urumva nta kintu kinini iyo barakora rero ku rundi ruhande ni vya bindi nyene ni vy'ubuzima birashika simisi yose twarahezagiwe canke imisi yose byama bimeze neza. Hari gihe ibintu bikuba ko mu buzima bisaba yuko bigucisha ubwenge canke Imana bigombye kwigaragaza mu bantu kugira ngo abantu bayimenye kandi abantu batahure yuko Imana ikidukunda. Onezimo no musaragwaye arakeneye amafaranga adashika n'umuriyoni, ni amafaranga ibihumbi 700 ni 700,000 mu gifaransa. Hamwe je nawe tugiye hamwe tukabikora mu ndwi imwe gusa Onezima akabaronsa amafaranga hanyuma umuryango we ugasubirana hamwe agasubira kandi agatera imbere abana biyo kumbure ubunye atazi ukuntu bimeze kumbure akabakurikirana bakazovamo ikintu gikomeye cyane. One reka kumbure dusaba ubufasha siko none kugira ngo amafaranga aboneke bakubwiye ko cyo kuvuriza he? Bambwiye yuko hari ibiro bikuru ngaha mu Ntuzenya aho kubera aho nanivuje bwa mbere umufasha rero ntoye yamvuje mu Kayanza yambwiye ati wewe aha bijumbura hari ibiro bikuru bya Fokanga ndashaka wivuza aho nyene. Chamana tunomero ambwira ati wewe uzoca telefone umaze kugira gushikayo ndoce ndakubwira ahantu hari ibyo biro bikuru ugende wivuze uko dufaranga umufasha gufasha. Iko nta nakindi ni ibitaro vya leta cyangwa ibitaro by'umuntu yikorera twiwe nyene nigenga yikorera twiwe. Mu bitaro vya leta ntibikunda, mu bitaro vya leta nagingo vyaranse. Yego barakuvuye vyaranse barapimye biraba muga kwiwe niho banantoye nico giti. Baragutwaye mu radio ntibagize babona ko ufise ingorane ya foie. Oya abo mbe baba bambwiye ati genda ikimana cyo gukorera kizo bico nyene. Jeno no gufana napfuye bambonye n'umushimira Imana bambonye indobo 5 z'amaraso. Indobo 5 z'amaraso bakuvoma kwera ico gitigo cawe nyene. Ndumva biragoye cyane. Yakumbure n'Imana izodufasha bizogenda neza. Nizere yuko ku mwaka umwe umaze ubibana navyo, nizere ko Imana izogukomeza sibyo none gahane ziwe. Gese ndakubwira ati rero ni nka hamwe nyene
umuntu aba yifuza kumufasha Onesime afise iryo jana canke ibihumbi 10 canke ibihumbi 100 canke miliyoni kugira ngo nejo najya ejo ni amara kora amafaranga yo kwivuza yasigaye akacisha kuyatwara mu muryango kugira ngo umuryango ubashe gutera imbere kuko twebwe ahanini turabuzima bwa Onesime n'ubuzima bw'abana biwe n'uby'umuryango wiwe kurumva yuko twese twakoze tuzishe tuzovamo ariko kubw'Imana kubwo n'umugambi w'Imana bidufiseko utusanga kenshi Imana igumi dukingira niyo mpamvu ibi bibaye Onesime kumbore jewe sinenda muzi ariko kubwo Imana yaduhuje nawe turizera neza yuko nawe Imana iza kuguhuza nawe uza kugira icyo umufashije one nihaboneka uza kugufasha amafaranga nawe aza kuyacisha hehe amafaranga nobanza kwivuza hanyuma utwo dufaranga kuba dusigaye ereka kugira wivuze one bisaba ko amafaranga nyene aboneka ntubizi none vuga rero amafaranga yo kugira bakuvure twaca tuyacisha hehe kuko akanomero nyine ka telefone kanomero ka telefone karafise limikaje yego kavuge twumve 67 50 0060 subiramo kandi 67 50 0060 none nka hamwe babandi nyene babifuza kwishikira nuvuga ku kibanza nuvuga kuri terrain kugira ngo barabe ivyo Onesime ariko aravuga ko ari ivyo mbese banatohoze bavuga ati Onesime izingorane yatubwira ko nivyo koko vyaramushikiye uba hehe bo gusangaye yewe aho bonsanga ubunye naho tuvugana aho uba imisi ubuni bakimpa amahindaro ngaha nyene ndavyumva ni hehereye aha ku buterere iyo hatura gute mu buterere nini ya cane yone amande ya station Ikorosi ashitse kuri station mu Ikorosi yo guhamagara ukaza kumutora cyangwa bakaza kumutora yego yo mpamagara nkacanza kumutora inimero ni combien zawo za telefone 67 50 0060 izina ni gute Manirakiza Onesime suramwe nimero ni izina 67 50 0060 izina ni Manirakiza Onesime yes bakunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi ndakubwira ati ni muri wa mbwa nyene fasha abandi warafashijwe n'umuntu musi jewe ben ndi ngaha nuko nari mfise abantu bamfashije mu buzima bwanje kandi uvuga ngo ariko ngo nibo babitumye no ni Imana yabatumye kuri bo kugira ngo Imana inyereka kugira ngo naho uri ku Imana inkunda kandi naho uri yuko nimbo n'umusi mbayeho beni ni kubw'Imana yonyine sibyo no ndakubwira ati rero nimba wafasha Onesime ico gihumbi canke ivyo bihumbi jana canke ugasanga wewe kubgawe birorosha cyane ko mu connectinga n'abaganga babivura Onesime yatanze nimero ziwe nizo nyene heze gutanga hama nimba wifuza yuko mwoza kwivuganira Onesime amaso ku yandi ingo ni mu buterere ngatujitse nyena ku Korosi ahanyene ku Korosi kuri station uhagazeho umwamagaye Onesime acarungi kumuntu aza kugutora amagaca kwe gutwara kumuhana aho Onesime asanzwe yatsindaro ndifuza yuko mwamufasha kuko twese tubaye ku bw'umugambi w'Imana kandi twese tubaye ku bw'ubufasha bw'abandi bantu sivyo na Onesime kandi Onesime kumbure yarafise ibindi bikorwa kumbere afasha abandi n'abandi sivyo na Onesime yena je nkora mfasha abandi aho buryo buciye bwankira naje mvuga ati bikambeho ko nyene Imana nishobora kwemera ko ivyo bintu ko ibararigwa kandi Imana izobifasha sivyo none Onesime yes hama umuntu kugira ngo atahure ko ugwaye nibiki vyakugaragaje neza ko umuntu agwaye kenshi turabona yuko umuntu agwaye foie cyangwa umuntu agwaye igitigu inda iravyimba amaso akagira ingorane amaso yo vision ndabibona urabona amaso ya Onesime kurasa yarabyimbye twereke turabona ukugena ingana amaguru akuntu irengeri inde no ni yo mukuboko cyaya inda wikoze ko ngaho urababara ndababara hose umukondo ndababara umukondo wari mutoyi mugabo ubona amaze gupfa Imana izobikoraho siko tuvyizeye ko Imana izobikora na cyane yes bakunza Step Media kabiri gatanu indwi nimba wifuza gufasha Onesime one dufashe nimero zawe kandi 67 50 0060 izina ni Manirakiza Onesime ego tuzosubira naho gutaha